Kagame ni izina ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kubera iki kwita indirimbo Kagame? Ko umuntu atarumva iyo ndirimbo, ko umuntu ushaka kumva iyo ndirimbo, wahisemo kwita Kagame? Navuga yuko ari iryo zina nifashishije gushira muri distract kugira ngo bitora umurongo wene message ishike hakiri kare hariya. Ariko naritoye ndarikoresha ku ndirimbo ateye ngiyiri nimuze muri kure ko cyane mugabo narishizeko ngiyiri narishizeko igihugu ari cyacu twese nibirimo byose ko byaba bimeze kose ni by'iwacu kandi turabyishimiye rero tugeza kubihagararira nk'abajene dukunda igihugu. Cinakubwiye ati ntabyo bashoboye the same nabo na hariya nuko nyine ntabyo bashoboye kunyishuye sinzi ko bivanye nico no bambona cyo cakamara kugira agenda kwishure iza kurangira batabaza Kagame ubwenge ndibakame fise rap itabira nko kuguru kwa vandame. Hello everybody, what's popping out today? I go body name make somebody there mombas camera fan boy ni BITV ubugira kandi uri mushasha genda kuri YouTube channel yacu gire subscribe genda Instagram gire follow TikTok tubaduhari ni BITV Facebook page hose ni BITV. Ndabibutse ko dufite services zitandukanye hari photography videography ndetse n'izindi. Umuntu wese afise imanzi urubanza rwari rwo rwose bikenera amasanamu muturondere tubakorera ibintu bimeze neza cyane bifite quality high quality. Umutumire ni GQ niga sijyambira je muri BITV yaramaze kuba family maramaze kumenya n'umurapero w'umurundi ayikora neza cyane kandi amuramutse n'abaramutse hama tubandanye bro what's poppin'. Yo I'm with the fine boy so boy GQ nigga with the rap state gang yeah. Iza kurangira batabaza Kagame ubwenge ndibakame fise rap itabira nko kuguru kwa vandame rap ni madame ngira ndabadame ngira ndabayikizame kibananire makabavugane some hello mate respect. This is the challenge, no hate. I'm the best rapper in Rwanda, no debate. I wrote these bars while your niggas masturbate. Ngira njaba rapa banyu nyipfurize appetite. Ntani nguvu bisaba gukosora bo bapetisi ndabahushe ndabafise bose muri target ndaza guterura insize namwe muterura imbegeti. Uyasukuba suzugura ni murapa murasura ni mugira ikinyabufura sishaka ko munyishura kuko inyandiko nki ntana hamwe mu gikura fise ishuri ndigisha karibu ibujumbura. GQ nigga with the rap state. Yaramukije abakunzi ba BITV aho muri hose mukomera kurikirana kino kiganiro haba mu Burundi muri East Africa hose aho muherereye mukurikirana muziki wa hip hop mu Burundi cyane mukunda umuririmbyi wanyu GQ nigga nase nabaramukije aho muri shimirana Extreme the fine boy kubutumire ngabareke kubabesha pana ngo namaze ku muryango nari nsanzwe ndumuryango I mean kuri yes sir. Ikibazo cya mbere turaza kwishikira but outfit kuri kiwa jambe mask kuri kutashimye kwirika abaye kwadukurikira ni basanze banzi navuga muri Kagame muri video barambona visage vraiment iraboneka cyane agira wava yumviraho ngo niko sinse simboneke wapi visage barayizi. Today navuga yuko sinabiteguye kuza nambaye uko hapi ni injiste gusa ski mask nyene yamaze kuba nyene kuntu nyene usanga ndayikunda nyene cyane to nabyo ndayitemo no mu kiganiro nyene gusa yakugira nyene baronke look iri different kuza barasanze bamenyereye yeah. Bakunza BITV indirimbo ya GQ shashi yitwa Kagame gende kuri YouTube channel yo mirabe musharinge mushiremo comment mubwire ingene muyumva. So niyo twaje kuvugana kuno munsi Kagame ni izina ry'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Kubera iki kwita indirimbo Kagame? Ko umuntu atarumva iyo ndirimbo, ko umuntu ushaka kumva iyo ndirimbo, wahisemo kwita Kagame? Technology pero Kagame nambaye ko ari strategy ngo nakugira ati technology ya abanyarwanda ababanyi yo mu Kirundi ababanyi bacu aho bari bakora dukurikirana ndazi ko kino ganiro kiza kubashikira nta disrespect ku mukuru w'igihugu cy'u Rwanda His Excellency Paul Kagame. Navuga yuko indirimbo nakoze nayise Kagame kubera yuko nari ndayerekeje mu Rwanda. Narabuze umuntu numwe mu Rwanda afise izina rinini
ushobora kugira ushira ku ndirimbo canke nyene kora ni diss track nabuze ikintu bwati kino kintu kiza kuba nyene ari gishikanye gikubita nyene fresh bwati mazina yose ariyo mazina nyene nta zina nyene mbona nyene nshobora gukoresha kugira bite nyene ndabatamo message nako ndabatamo muri diss track niho kuca nimvira gukoresha izina y'umukuru w'igihugu kuko nama nabivuze ati with the rap state ni leta ya rap bantu besha mace baza ngo ni rap nga United States oya bisigura leta ya rap rero jewe nagize naririmbye nivuga ati ino ndirimbo niza guhera iza kurangira batabaza Kagame abatabare kuko n'abafuse bose n'abafunitse kuri rap navuga yuko ari ryo zina nifashishije gushira muri distract kugira ngo bitora umurongo wene message ishikira kiri kare hariya yego after murabazi uzanye Kagame murabazi ari kudisinga baraperi b'abarundi ubu ari kudisinga baraperi b'abanyarwanda igihe catumye usimba imipaka kuvuga uti buriya abarundi nabahejeje ngiye ku banyarwanda nabo mbega ivyo wavuze ku baraperi bo mu Rwanda byagutwaye igihe kingana gute kubiga ko umenye turi umuntu kubera wagerageje kuvuga baraperi bose byagutwaye igihe kingana gute kwiga ku muraperi umwe wese ugati canke hari abandi baraperi bo waribagiye tutazi Aisha mbere mbajije ati kubera iki nagize nasimbiye kuba mu Rwanda nyuma yo guhereza abo ngaha mvuga ko this track niko ndakora ni muri yantu mbere yo guchanginga game abo ngaha naraberetse yuko nyene bishoboka bareke gusamara kuyanjanja bakabona kumengo ikibuga kwera hari ukuntu umuntu ashika mainstream akaca yijajara ugasanga yarasubiye inyuma ugasanga sinabacanye uko ngo batazi kuririmba oya barabiza ariko baranebwe baragize nyine baradebukiwe kwa gati jaba fans ndabafise nta bafana niko ndarondera ugasanga za nguvu bari bafise bagitangura siza bagifise ubu baramaze kubona nyine ko bahejeje bigatuma nyine rap muri rusange kija down ugasanga ntituriko turaboneka ku rugero twategeza kuboneka ko nk'abaraperi ugeranje n'indi midiyo ukuntu baba bariko barakora rero ndabona ati bino bintu bayareka manze ndabakosore mumve neza ko rutita kubera ivyo ndashobora kubikora nubwo noba sikuvuga ngo wumva ndisize ngo biraheze ndashobora guma ndakongera kugira ngo wonyene wikebuke benshi bamabibaza ngo numba ndiko ndabikora ngo ndonde ngo ndugire ngo ku mazina yabo ngo cyangwa twese turafise umwe wese arafise uko Imana yamugeneye career yuko nshobora kugenda rero je ikintu ca mbere kwanza ndi enjoyinga gukora ivyo bintu pana zo kuvuga ngo ndakurondera kwizina ya no kubikora gusa je birangyohe kuba niko ndagucana kandi ukavyumva ukabimenya ukavuga ati umuntu arancanye rero kica kimbabaza nuko wa muntu adaheza ngo yikebuka avuga ati reka remba ndanye nkora rero nk'abantu nacanye bari baranabihevye kuri opportunity yo kuvuga ati umuntu ko ndasuye kumwibutsa yuko rap ibaho ejo azokwigiriza aje muri studio pana kunyishura ariko asubira akora umuziki yumve ko namugiye ati uno muntu yaratakaye hari umuntu ntashobora kuvuga nk'umuntu yaratayereza umva ntitumubona ariko n'ubundi akacaguma hariya seke ntabyo ashaka ari mu bindi bintu kandi ni abafise rezo ziwe personnel nta ushobora kumwinjirira ariko hanini je ndabikora for the culture game yongera ivyuke baje baraperi bose navuze muri murabaza bose yo nk'umuntu imwe basha baduhindiriye nari kutari kunezera kandi abantu bose bakubona kubukabya pana yo kumvuga je cyangwa yo kuncana ko ntabyo bashobora bro nta muraperi numwe ngashobora kuvuga ngo je ngwacane yego woncana kuvyo ushobora kumva yuko wabikoze neza ariko muri makina n'umwe jewe sivyo mba nkeneye ngo tuje muri beef ngo n'umuraperi kuko cyo kintu ca mbere ubona ko usanga muri karate batera umuntu ku mipanga yo cha kwica uyu muntu ku nkoni ararenze uyu ku maboko gusa agaragara no nanje muri hip hop mu bintu byose bigize hip hop kintu ca mbere ndumu expert cyane kuri ico nubwo noba ntakuzi ni distrack nubwo noba ntakuzi wambaje ngo wafashe mu mwanya gute ngo kubiga ko cendaza kubishikira mbwana ko ndagenda tapi pare tapu niko ndavuga kubijanye
na distrack ya Murabaza. Nipfuje ko game yacu isura gucangamuka kuko game yacu yararyamye sana ku buryo yaribagiranwe. Hari abantu batazi nuko mu Burundi dusaba rapere, hari abantu kandi bose barashoboye, umwe wese kuri niveau yiwe ku mano Imana yamuhaye arashoboye cyane, ariko baragiye barijajara barabiheba. Kiretse nk'uwo nyene vyoba vyamushikiye nko mu bintu by'ubuzima bigatuma mbwa nk'umuntu kuma tubona ko umuziki wa rap canke akora n'indi miziki mbwa twabona mengo ni niveau we yaragabanutse. Ni kwa kujajara rero nashatse ndabakore mu maso, ariko nitakuzingua ndabazinguwe nyene ndabakore mu maso umpeti umupeti arashoye kuryosha rap ko distrack ni kimwe mu biryosha rap ko baranengushe bamwe, abandi baraje barakora byana ikigenda, abandi n'ubu turacarindiriye nimba bazoza sinzi, ariko jewe ico nifuza yuko hip hop mu Burundi itera imbere, nubwo batari jewe ndayiteje imbere, wari we wese turakeneye mu Burundi yuko nkuko tubona mu bindi bihugu asanga barafise umuraperi nyene w'icitegererezo nyene akora cyane. Niko gatima niko ndarema muri industry n'inyuma yacu, nubwo ashobora kuzandi bapeta bavuga ati Jiki Brema yarakoze vyari byaranse yarakoze cyane, twaramurabiye ko karoreka natwe dukora canke kuva harubu bavuga ati reka tuduze hip hop mu rukundo, nta nzigo birimwo ntaki, kandi singoba ngo tumenyane cyangwa ngo baraperi twese ngo tugende hamwe ngo turimbe nk'indirimbo yo kurwanya ubukene cyangwa amacinya cyangwa ubukene. Kwanza ni sawa, turamuma motivation muzo tuba ariko turaririmba, turatanga motivation cyane ko abantu bapambana bokora mu byo bo barakora byose babe the best, babe imbere. Ego utuma kenshi baba mu muziki yacu, ariko harakenewe yuko kwaje twese tuba turiko turakora tudurukana naka yakoze ikintu gikaze, reka nanje nkore cyane. Yeraho hari kuri Murabaza imbere nari mfise yari iyo hama kuja kudisinga rapere bo mu Rwanda. Nagiye ndaba cyane mbona umengo none batubwira aimi wanje kubijanye no kudisinga abarapere bo mu Rwanda. Benshi barashobora kuca biyumvira ibintu byinshi, nabonye amakomantere menshi benshi biyumvire byinshi bitandukanye nuko je niyumvira. Nkuko nakubwiye ati je intumbero mfise yotahura bake, ariko bashobora kuyitahura, bashobora kubona yuko ico niko ndagerageza gukora, ni kugumana bwa buryohe bwa rap iguma iryoshe nyene. Wavuze ati nasohoye Murabaza hama nyuma ndisinze mbwa hagati yaho naragenda akora n'izindi ndirimbo za rap kandi zimeze neza, zanditse neza, byose bimeze fresh, ariko rya attention nkabona ntirikiraboneka, cyangwa ati reka ndayironderere mu kudisinga kugira ngo abantu basibongere bumvemo rap, tubategure mu mutwe kugira ngo bitegure kumva n'izindi ndirimbo zitari za distrack. Rero hanini nico mba nkeneye. Rero nagarutse kuremamo confidence no kukosa no gutanga ikosa, kwerekana neza yuko mu Burundi hariho rap kandi rap imeze bien, ababisho ashobora kubitahura nubwo bari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, ashobora hariho benshi babitahuye mu makomantere, barasiga komantere avuga ati respect kuri no ndirimbo. Rero nta gwanko rurimo, nta mvo za politike zirimo, nta kimwe cyo kwankana canke ciki, oya ni juste gusa ma bars gukina n'amajambo iki kumisha umuntu yuko mu Burundi dukaze dushoboye no kurema confidence muri wa muraperi wo nga mu Burundi, canke ari hasi canke ari hejuru uko byaba bimeze kose, nabone yuko tutari inyuma, tuba turi inyuma mu bindi byose, ariko kurapa turi imbere cyane, turabizi nubwo tubajewe gusa n'abandi mu Burundi abaraperi baruzuye kubashobora, ariko kuko ndabare mu bya confidence yo gukora cyane kugira ngo twemeze n'amahanga, twemeze amakungu ati mu Burundi rap irahari, intumbero nyamukuru. Kandi ikindi naco cyabaye imbarutso ni ukuntu ku marezo sose murabibona, ugasanga hariho ukugira ugasanga hari abantu bo mu bihugu kibanyi, ugasanga bariko baradutwenga ino badutwenga. Nigeze kubona ka video berekana stade ngo Barundi ngo ahantu ngo nimwabaza ngo ko ari hanze ngo ahantu ni mu Rwanda, ikine basi bafite ibyo bishimiye. Rero ni no kwerekana natwe icyo twishimiye, icyo twirata ko dufise impano, turi talented, dushobora music kandi kubi cyane ko n'abasumba tubarenze. Kandi ikindi naco
kubona nyene bagira bafata barongozi bacu umukuru w'igihugu bagakora utumemes bakamutwenga bakavuga amajambo adashemeye nk'ivyo yaba batabikora nabonye bashavuye ngo iryo zina ngo wakoresheje ngo udakoresha iryo nico kirimo byatumye nkoresha izina Kagame kuri rya ndirimbo kugira ngo babone kujya abona kumengo nibisanzwe ngo twenga umukuru w'igihugu cacu ciza cy'u Burundi kumukoresha muze bipfuza bamenye yuko natwe dushobora iryo zina ntibabone kumengo ntirikogwa ko naco tutorikoza natwe turabishoboye ivyo kubikora rero sinigeze ndamutuka ajambo ribi nigeze mvuga kubimwerekeye ariko naritoye ndarikoresha ku ndirimbo ateye ngiri nimuze muri kure ko cyane mugabo narishizeko ngiri narishizeko nanaririmbye ndabagira baraperi bose mu Rwanda bose ndabacana ndabagira ati bana mwe nyene biza kurangira mutabaza Kagame rero nta disrespect nimwe hari nta kiniki ni just a rap ariko babone yuko dukwiye kugira turakwiye gufata ivyo bintu byose by'amapolitika cyangwa by'iki byo izongane twe tutazi tuzirengere twe twigume muri entertainment para kuca mu janga mugafata izina ry'umukuru w'igihugu cacu mukabona ko mengo ni ikintu gisanzwe umuntu wese ashobora kuza gakinira baya baduhe respect batwubahe natwe tububahe kandi ico n'ubutumwa ntanze no kubajene bose b'igihugu bamenye yuko igihugu ari cyacu twese nibirimo byose ko byo bimeze kose ni by'iwacu kandi turabyishimiye rero tugeza kubihagararira nk'abajene dukunda igihugu ubu aho bigeze indirimbo irikirarabwa cyane novuga ko ugerageje kuraba mu makomantere irikirabwa cyane n'abanyarwanda indirimbo yarabwe cyane n'abanyarwanda gushika no mu makomantere ari bubiganje ariko kandi amakomantere yabo menshi ari negative kuvyerekeye cyane izina wakoresheje ry'umukuru w'igihugu cabo ariko kandi nkacangaruka feedback uri kuraronka kuri bajya baririmbye apana bafana kuri bajya baririmbye zimeze gute ho bari bamaze kugeminga kugira ati bro adukomye canke bakakubwira ati natwe tuzokwishura canke twakubiswe ntituzokwishura no hera kwanza kujanye n'amakomantere mu bisanzwe nyene nibo bategeza kuba benshi abanyarwanda birumvikana ko nari bo bari muri comment section shout out kuri bo je ndabishima kubona indirimbo yarabashikirago internet ni ikintu kidasanzwe kubona indirimbo ushobora kuyikora mu Burundi nabo wayigeneye ubwo nyene nta commentaire vuga ati ngo ningo z'abatanzania ngo zuzuye oya abanyarwanda nyene system nyene ko ari bumba nanavuze bakaca baza bakayikurikana ku bwinshi hakabamo abayikunda akaba n'ikindi gihande c'abatayikunda ariko cyo nizera cyo ngiye kubifatira byose hamwe ushobora kubona umuntu yanditse negative muri commentaire ko indirimbo yayikunze kuko ni ibintu biko bigenda parallel uravye ama likes iri kiraronka ajya ama likes ni menshi cyane kandi ku mwanya mutoya ugeranje indirimbo no bamaze kuroba bamaze gusohora ababone ariko barajako benshi ya people n'abanyarwanda rero nje mwe navuze ati abatahura umuziki bakunda umuziki urumva nyene yuko ari ikintu nyene gikwiye gushigikirwa indirimbo bakayikunda bakiyabona vraiment shout out ku munyarwanda wese yemeye kuba umufana wanje despite kuba nagize diss track baratabara yuko ari challenge ntagwa ngo narumwe ruba rurimo abantu bose navuze no gona banamucanye gute nta muntu umwe dupfa ikintu cyo utuma ndamwanka kugira ngo ndamuvuge nabi hapi ni juste gusa kwanza bonyine bajya bose bagize commentaire zi negative n'abantu batara ugutwi kwabo kutarumva diss track zo mu Rwanda nyene hari locally aho basanzwe bari batarumva nyene bo badisinga n'abantu batarabyumva rero ushobora kuba ari bishasha amatwi yakumva ati umuntu ariko aradutuka cyane mbwa si ibintu byo gutukana cyane iki ni just hip hop rero ni ibintu byamye kuva kera kandi bizokwama amadisa zokoma yabaye ni bisanzwe rero ndabashimiye bashoboye kugira indirimbo yanje kuyikunda n'abatayikunze bose ndabashimiye bararayikinze aho ni kuba fans hama kuba ririmbyi naho bavuga ko ari direct ubutumwa buranshikira hariho abo babegereye bashoboye kunshikiriza ubutumwa ukuntu indirimbo bayakiriye ukuntu nabakomye navuze ati bro mashara utigikuba kirarenze hama ibijanye no kunyishura navyo nakubwiye ati Jesse priority aba benshi abakunda kubivuga je nta muntu ko ndasangwa nyishure ko nkonye n'ubwo niko ndapanga imipango yiwanje z'indirimbo zigiye gukurikira
nta muntu ndindiriye ngo ndindiranyishe nakubwiye ati ntabyo bashoboye the same nabo ngaha na hariya nuko nyene ntabyo bashoboye kunyishura kunyishuye sinzi ko bivanye nico no bambona cyo cakamara kugira agenda kwishure noronka canke unyegere ukambwira ati dukore 10 nyene mukabanga twadisingana tubikora mu vyunguka kandi kaba ari 10 ifise intumbero ingene twapanze ibintu byose aho sawa nawe umuntu ngo yadukije ngo uje ngushaka beef na GQ ngo tudisingana ta uburenze mine Kendrick la n'abasigaye kweri muririmba inkundo muririmbe nyene ibindi bintu bibagoye mu buzima ariko kuyumvira kudisinga the alien kibeje nka GQ niga vraiment imbure ukora ro turaziranye ico subira ujya muvuga ati ujya muhungu nawe ni ari kurundi gwego sikuru no mwanya vraiment je ndi muri prime irenze ngira ikindi gihe narashaje nayo ubonye kweri biragoye sana ariko navuga ati jewe kunyishura no kutanyishura I don't give a damn ngira ibyo babona mwese kuri programme ziyo nko bakunze kubivuga nanje kuri programme ziwanje gahunda kiwanje niko ndabandanye nyene mpanga nyene kunushura kandi gusura kandi kuba wakubita ururemereye ntazi niho uzanaye anytime. Ngaruke inyuma gatoyi wari watubwiye bicatumye udisinga baraperi b'abarundi harimo yuko hariho bamwe bapoteye batehezo nko bivuga washaka kugaruka ngerenaje kuraba rap yo mu Burundi niyo mu Rwanda rap yo mu Rwanda barakora cyane baraperi barakora cyane mbega nabo kuba bakora cyane hama naho gacu badisinga mugabo abarundi nabo abadisinze kubera yuko ntabwo bari ko barakora cyane rap iri hasi ndavuga apana muri tala mu bikogwa mugabo abanyarwanda nubwo uvuga ko tatala bafise barakora abadisinze kudakora cyane kuri tala hama ya gukora if you fresh just ningaza mbo ko talent bafise na talent nabyo navuze talent barayifi navuze ati Imana itanga gutandukanya mu wese arafise kandi bivaye na miliye kubera nk'ubunye nko muri Congo baradukubita sebene nyene bibona baradukubita sebene South Africa yadutama amapiano mwaje gusanga nk'umusauza yizi amapiano gusa mugati rimba sebene bikanga kuvuga ngo natala filmu wese arafise ukuntu ababikora bivanye no kuntu miliye arimo hamwe no kuntu Imana yamuhezagije Imana rero bari talented cyo nawe ushobora kugikiga nino barashoboye amagujya no gukora je sinabadi ko gukora kwabo no kudakora kwabo je nta kamaro je nta na kimwe bimifashe nibakore cyangwa bashake bareke je nta na kimwe bimari ariko kuri bo nibaza ko kamaro bigafise no ku gihugu kuba bakora ni byiza kandi ibyo bakora biradushikira rero ndeko ndagira garukana cha cizeye bwe ngo nagira umuntu mupeti ajejo atazi rap cyari ico abona umuziki gusuko kwera ukugunyetse ariko turakora abone hari bariko barakora aca bibaza ngo barashoboye kudusumbya twebwe kugira ndamukore mu maso ndamuzingura ndamwerekeye yuko twebwe ngaha ari twe turi imbere turi talent bakore ngo bakora gute ariko nashora igitugu ngishobora gukora gisumbizo twe turarenze nabo nyene barabizi byo barabizi kandi bama babigaragaje barabivuga nabo nyene kwanza birazwi ko twe dushoboye rero kuba dushoboye nabo nyuma byaraduteye ubumuga twace tuja ngaha turashoboye tuja ngaha turashongo banaka ngo turabarenze nabo bagenda barakora uwo munwa barawugabanya kuvuga ko uwo ntana w'uboro nka kuvuga ngo baraturenze icyo nacyo bovuga rero bagiye bagwiza ibikorwa barakora cyane kugira ngo nyene biteze imbere nyene kandi biraboneka iterambere ryabo riraboneka rero ko kuntu mbabona umenga umuziki wabo uri kuraza gose wacu mbona umenga apeti benshi bamwe barapa nkabo ngwati bino bintu babi disgusting gose nta utiriko ifoko identity yacu tuyigumana rero kandi abakore mu maso kwanza bari ngaha ndabazingura banete turategezwa gukora hama no mu ko je nk'ubuje mba niko ndaviza kazoza cyane je yindasi generation ubuje sindi muri bo je sindi ngaha muri no generation ngaha ko twatangwa seho intego bari bafise naho bazigejeje neze bifuza gushikako ariko je niko ndiyumvira wa mupeti azoza inyuma yiwanje azoza avuga ati bana kani bo barenze atigeze muri epoque twe twabayemo turi imbere tubona nyine ibintu byose barapera rana batwenspira
ngana je ko ndumvira ubu nitutakora cyane abari nyuma zo kwinspirwa n'abandi ntawe kadukore cyane niwo mbona ashoboye nkabona ariko arakora ndamukore mu maso kugira akore kugira ngo ejo tuze tube dufise abaraperi bashoboye kandi nyene tube twaramaze gusetinga nyene ba iri high nyene banati jama barakoze cyane babone ikibanza cacu muri industry ya hip hop mu karere kose no muri Afrika mu Burundi bajya batipe bameze uko rero biradusaba imvu nyinshi biradusaba gukora cyane talent nyene ntiri enough biradusaba gukora cyane kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo tuzobe twipa natwe icyo ubwo gwego kandi ivyo ni vyiza ni intuze ni ishavu iri positive ubona ati mugenza bari karakora umubanye ari karakora cyane ari karagera imbere no natwe dukora iki bisaba renda ba zinguwe n'abandi nyene dukore cyane kugira ngo bidupushinge navuga yuko je no bashimira baduteresha buri positive barakora cyane bigatuma natuvuga ati kanatwe dukore kugira ngo ejo zobe dufise nyene Burundi muri hip hop zo ufise kibanza ciza muri no mwanya bishitse ukava mu Burundi kagenda mu Rwanda niwo muraperi GQ okorana na indirimbo bishitse kavuga ati ngiye ngomba nagura impaka niwo muraperi GQ mu Rwanda akorana indirimbo umuraperi wese yonza collab wale wese yonza collab twavyumvikanye turashobora gukorana uba yumva yuko ndabikwiye kuja mu ndirimbo iyo cyangwa bayikuye dukorana akandondera turashobora gukorana uko biri kose urumviza abaraperi bo mu Rwanda twarabyumvise mu ndirimbo ushobora kuduha top 5 y'abaraperi bo mu Rwanda uvuga ati abantu ubwo n'abadisinze barashoboka usumba abandi bose top 5 zabo sije ndazipanga waje sije ndabijejwe barafisa abijejwe bazobapangira ama top 5 yabo jewe navuga yuko bahevye je n'ibintu navyo gupanga ama top 5 ngo barashoboye cyane ngo nta nakimwe biza gutumarira twebwe ngana nakimwe bidufasha ni kwa kuba promoting ayo bituma n'abapeti yari acavuga banaka nibo bashoboye cyane oya top 5 mugende muzigirire namwe mu gihugu cyanyu mugati nakana naka musaza mubaza arashoboye abariho hama muziki nyene bandanye dukore cyane kugira ngo dusuye kandi twigarukane ku ntebe yacu nyene place we belong to isubire yes indirimbo Kagame isohotse mu navuga mu bihe bitoroshe cyangwa mu bihe atari by'umuziki cyane imigambi iri kiriyamamaza abantu bari ko bariyamamaza twimeneje amatora ntibyaguteye ubwoba kuvuga ati indirimbo ndayisuye mu gihe kitari ciza ntibyatumye wiyumvira uti mbega indirimbo ndayisuye muri iki gihe ntibizaba bihurirana by'amatora ugasanga nishitse aho nashaka kwishika rero indirimbo nasohoye iratandukanye rwose n'ibyo bihe tuba turimo ku buryo wogira ubwoba bwo kuyisohora kuko za ndirimbo si kuvuga ngo n'amafete n'amakonseri ngo ariko araba ngo abantu bayiririmbe cyangwa mu mabwate ngo bayivuze cyangwa ngo yaje indirimbo yo kumviriza kandi sinibaza ko imyamamazo ihera cyangwa twe none ubu tutari mu myamamazo turi ngaha nubwo twayifatiye umwanya rero umuntu wese ashobora kuronka umwanya wo kumviriza iya ndirimbo navuga yuko kuvuze ati mu gihe turimo kwanza n'uwari wese usohora mu gihe turimo no mu myamamazo bavuze imiziki kandi nk'ubu no kubera n'akabanga abantu batariko bararonka abantu baza mu myamamazo nuko batariko bavuze indirimbo zigezweho abantu bakunda bavuze indirimbo abantu bakunda ariko bataca bazi bavuze muziki nico kintu no mwijira umuziki urahari muziki nta naha muzibigwa mu isengero turaririmba turaririmba umuziki ni ikintu kirumara bariko baravuza imiziki cyangwa abanyamigambwe ni barondera abaririmbyi babateye ivyunguka barimbira imiziki ryoshe imeze neza uraba abantu bataza bahu umuziki ni ikintu gikomeye cyane indirimbo je nakoze si kuvuga ngo imyamamazo canke iki twese turi abarundi dukunda igihugu imyabaza ni byiza kuyijamo ariko sinibaza yuko vraiment hose ariko bari yamamaza ari umunsi wose je araho maze guca nkaraba ugasanga abantu ari yamamaje nk'iminota ingaha aravuza imigambi iki niki aragiye ntibateba vraiment ntago nakimwe cyo buze gyandirimbo kuyumviriza uri umuntu usanzwe ukunda hip hop rero numvuga ko umwanya wo kuyumviriza urahari ngaje kuri YouTube bayumvirize ku digital platforms bayumvirize nindirimbo udashobora kumva ntuyumvirize ubishize ku mutima cyane ibintu ndiko ndavuga bikubabaze ubwira inzigo cyane intanzigo nimwirimo yaba umurundi ahari umunyarwanda ahari ariko aranyumviza mu kintu gane yumve yuko ni juste ama bars nyene hip hop nyene culture nta kintu kimwe kiri nyuma y'irya ndirimbo
ngo niyumvira ukungo fizi ngo urumva ngo ndafitiye mwinzigo cyane oya je vraiment numva uko ntibabyegereza umutima cyane wumva umengo birakobabaje we nimba udakunda hip hop tuguhaye akanya ko kuyikurikirana yumvirize ikuryohere wumvirize hip hop imicano kuntu uva kera disi zaramyeho batupaki baradisinga nagira umuntu avyegereza umutima bimubabaze yumve ngo babaye ngo ndadisinze umuraperi wakunda ya cyo baje baraperi ntakinakimwe dupfa abantu bose maze kudisinga nta muntu umwe nankavuga ndinze ndakudisinga nkavuga izina rya mu ndirimbo yanje nuko mba ndagukunda bro shaka kudisinga ndakwanga kiniki oya rero ni juste gusa kuryosha hip hop abantu bumviriza ingene ntuvuga manuka ama bars ibintu byinshi speed za kasa zene bumve rap nyine bwati no rap irakosowe mupeti iramesuye irateye ipasi ivuta ryose ibirungo byose birimo ntagire umuntu yabyegereza umutima umbiza umuziki ngo bisanzwe ubuzima bandanye imyamamazo ibandanye uko iba barimo bajemo ba vibing ha mutashe bwati je nkeneye kumviza hip hop numviza nyene jiki bacanye barapere bo mu Rwanda arabafuta yumvirize ntaco bitwaye tubandanye dukurikirana imiziki nabonye imiziki yakora bayumvirize twese nyene turyoherwe none erega nta myaka ijana ese tuzopfa mugabo tugende turi umuziki mwiza turyoherwe nk'umuraperi wo mu Burundi wasohoye rap kandi umenya nk'uri karaserukira igihugu abaraperi bagenze bandaraba ku mastati yabo ntibariko barasharinga indirimbo ya uhuru vyakira gute ubonye game imeze uko ubona aho ushaka gushika bizohava bikunda mu gihe abo musangiye urugamba mutariko murafashana rero nimwe navuze ati je kuri jewe ndashobora kubona mbona umengo nibisanzwe ntaco bitwara ngo basanga hari uwa mind yinze ubundi abona ati mbete rero kuno yimenyereye nani ibintu nk'ivyo rero je sinzi ko ntaco bitwaye sishobora kuvuga na muntu cyangwa bimbabaze ko natampost zero munsi yarigeze kumpostinga genda bahokonesa warigeze kumpostinga wagize fresh nubu tobubande ko nturi umupromoter wanje uzo imisi yose ariko ubikoze ndabishima kuko ni volontaire uba wabigize ubishaka ubi n'umutima ubikunze rero nubu ubikoze ni bon utabikoze je ngo mashimize wakoze ava ukapostinga ni bien rero navuga yuko ihangiro nifuza gushikako ni bukebuke bati bukebuke gushikana umusiba ku mugezi zo kumagenda bukebuke mpaka mbonye ko igame ibaye changed swat najewe cyangwa uwari wo wese mugabo igihugu cyacu nifuza yuko muziki wa hip hop usubirana iteka wamanye kuva kera kurangiza ni something kurangiza Kagame yes bifesi yari bisura none ubu haje binya mbega murakugwa niki ko nkorotse ko mujinya banyita kive juru caki ndi bose batinyo hageze distract subira kugira ikinya inyuma yo guhera mu rugo nkabakubita distract kandi nkabikora tanzigo mponduru nyegera inkoresheje inyundo zisinga gusumbana Tupac irashire huduhigwa nta numwe asumza kurapa mu Rwanda no mu Burundi nimbuta vyemera ifate ku mutima nta kundi baramaze ku mugabo gitwa kagena tugundi murabacayi bagira ngo mukinira Dortmund zinani jiki nimba mutanziba nange bitanguye gushuharira amatwi ni mubange mumvirize neza kugira ngo ntibibacange nanje mu gikona barapangira ndabakarange hari itandukaniro ry'u Burundi na Burkina Faso abafanzi mu giro batarukwize ko madaso wa mbere meda ko kuri rino tangazo mwese murabizi ko atawunda tari right so you the fucking legend that's the thing I can mention nukuri mvuze yuko utabizi no bambeshe you were the king but wananiwe kuyobora nation tekanarira abapeti bonze bagukomeshe mbega byaendutse gyari ko ari wowe wari mbere kuye remix afude twa kugira uzamugwe na ele rope yaraguye wogira ni bero heruka hit butera no less atara bumumera I'm not celebrate your down for which to stay on the roof no hard feelings bro I'm just saying the truth ishaje nibagwe nigiteritse amasabofu ingoma zawe desohoka nk'umusozi wa Sorry, I'm joking. When all my gun is cooking, I'm ready to smoke you up and fuck you up until you're choking. Kiss my ring, cool, take my boy, come on, and I'm shook Mr. and the camera, she's knocking, was going to go with Rocky. Get a bulldog, you could put the nya when she said, Synagogue, Kunyanga, Nakaroge, if it's starting Hamazin as a yogi, Mugira Kushora Kuba, the best tides that go fat a drug. Nakumadze Muri game, it's been a decade, but you still hard mic like you're trying to suck a dick head. All your songs did look on of the songs we had. If you're trying to west me, eh, I'm at the focus, spending a joy in Lucas, couldn't be the Rapazena to maneuver the Dorcas, could
Christmas in P class kuma ndapa bakagira goosebumps ga school bus of diesel tuba mu kanwa toothpaste this gitsindo ono mukono tanye puskas GQ nigga with the rap state gang. Yes sir. Bakunzi ba BTV nari kumena GQ ariko atugire rap akajambo ka nyuma gusezera. Ya akajambo ka nyuma ko gusezera no kuba yuko cyambere ndashimiye ubutumire ndashimye ukuntu mwantumye ndashimiye BTV ndashimiye Extreme the fun boy my brother. Yeah, big up yourself. Ndashimiye abantu badukurikiranye uno mwafashe no mwanya wo muri Murundi wo munyarwanda umenye yuko ibintu byose shire ku ruhande ugume muri kategori ya hip hop uraza kubona ko ndi right nta muhari wowe uri muri kategori ya hip hop utitayeho nguru Murundi umunyarwanda uri iki niki ivyo nta gaciro tubishizemo ko kuri no mwanya tushize agaciro kuri hip hop tugume muri hip hop umuntu wese aza kubona ko ivyo niko ndakora ndi right 100% nta mistake niko ndakora is just ku entertaining hip hop no hard feelings ndu bishire cyane ku mutima tubyegereza umutima iki GQ mubone nabi umuyumvire nabi umumedite nubwo bikora naco bitwaye ariko hip hop nico kintu cyonyine kiduhuza nico cyotuma ushobora kugira ivyumviro byinshi bitandukanye nyine muri journey yawe mu buzima bwawe uri kurabamo ndashobora ko indirimbo ikakunezera hip hop nico kintu nyine twese nyine ari kirumara mvuga yuko message yanje niyo baza bakurikirana ku mbuga zose nkoresha ni GQ257 ikindi kurikirana ndimbo ku digital platforms zose yamaze kwashika mbuga zose za digital platform murazizi ni Rwanda zivuga Spotify, Boomplay, whatever murazizi byose bugende musa indimbo muisangaho hama nange shout zanje kuri Da Vinci yakoze beat yakoze production y'irya ndirimbo umwe mu bantu bafashe cyane gukora umuziki mwiza nk'ujya mu meko murumva producer kazi cyane salute kuri we hama Da Vinci ahari ubahwe kuri production afise production y'ibisazi mumve yuko natwe mu Burundi tubatamu iboro birenze Rwanda mumve beat murayumva ingene bajegeze kabakubita mukavuga ati ya Mungu nawe nasanzwe ya it is what it is mvuga yuko Imana ibahezagirimo wese ahari ubandanye muryoherwa mumvirizana rap ya GQ indirimbo sigira diss track yonyene ashobora kuvuga ati mpeta kuma dissinga niki tubikunda gere mumvirize ikirori irahari hejuru irahari hariho caricature freestyle 5 hariho ibintu byinshi nyene kuri channel yanje ngene mushigikire umuhungu wanyu bless up. Yep. Bakunzi mukubasezera rero ndabutse ko dufite services zitandukanye photography, videography, graphic design muze tubakorere ibintu byiza mubande mudukurikirana kuri YouTube channel, Instagram, TikTok, Facebook turahari ni BITV bandika BITV sigire comment musharing ibikorwa byacu muhamagare n'abandi kuza kudukurikirana so I was hosting ko bisanzwe extra with the fun boy turabakunda cyane ciao ciao.